Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri iri joro dasanzwe, ijoro Imana ateguye ku buzima bwanje, ijoro Imana ateguye ku buzima bwawe. Uyu munsi wa gatandatu, umunsi udasanzwe, Imana izi neza ko iduteguriye ivyiza, nubwo Satani adupangira imigambi mibi, ariko Imana yoyo idufitiye imigambi myiza. Mukaba muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Iki ni kiganiro c'ishengero rya Hope Church. Ishengero rya Hope Church rikorera mu Caramagahahe, ni kw'ibara rya 12, libara rya 12, uvuye ku G11 ucuja ku G12, benshi bita igimbaho. Naho dusanzwe dukorera, abandi bakagita ya mabeni, abandi bakayita ku kibuga. Ugeze rero kuri iryo barabara ryo kumbaho canke iryo rya 12, uvuye aho amabisi akatira ku G11, ucugira intambwe z'Kenya gusa ugashikira ku ibarabara rya 12. Iryo barabara rya 12 uginjiyemo gusa gatonya ucubona ishengero ri muri clôture, hama haro portail ya bleu, portail yanditseko Hope Church. Inzu ya mbere nyene iri hafi ya portail iri mu rupango ni etage tubatse mugabo tutaraheza, hejuru tutaraheza mugabo hasi amaze guhera, mugabo hasakaye hejuru, mugabo inzu yindi ya etage iri hejuru ntirahera neza. Rero iyo ni adresse kugira ngo bikorohere kuhamenya. Rero ndagwaye kaze rero muri iri joro ridasanzwe, iri joro ryo ku munsi wa gatandatu, aho turiko turiga kubijanye n'ingene habaho umunsi mubi. Satani arashiraho umunsi mubi kugira ngo umunsi mubi ukubere umubi nyene, maze ibintu vyawe byose bibe bibi. Ego reka ndakubwire, buri kwezi Satani arapanga, ego nuko kwezi kwindwi Satani yapanze, nukundi kwezi kumbure ku8 n'ayandi mezi Satani abandanya arapanga ati uku kwezi naka azahure n'ivyago. Sinzi ko biragushikira undi munsi ukabona harabaye ikintu kibi ntigifa kuba uwo munsi nyene, kiba carateguwe, kiba carapanzwe. Satani aba yarateguye umunsi mubi ku buzima bwawe, canke imisi mibi ku buzima bwawe. Hari igihe bitaba umunsi umwe bikaba nk'imisi 2 canke 3 bikabaho. Satani akatega akiyumvira ati uyu muntu ndamugirira ikibi kibishe. Ego ntubifate nk'ibisanzwe ndiko ndakubwira, ariko ndiko ndakubwira ibintu by'ubuzima kandi ubuzima bwawe. Reka nkubwire, abantu bapfa, bajya bapfa suko baba barigeze gupfa. Hari umuntu ibaza ko atari mbazopfa, oya, ariko uwupfa buri kwezi harapfa abantu, kandi nta kwezi gusiba gupfa kw'abantu, kandi nta kwezi badahamba, kandi nta kwezi muri morgue badashiraho abantu, kandi bajya abantu bashiraho baba bari bazima imbere yuko bapfa. Ego harabicwa n'amaaccident, harabicwa n'ibintu biriya, nta ubizi ko muri Satani yapanze ko nawe uza kuba muri bo, uza kuba baza gupfa. Ariko turaza gusenga kugira ngo Imana ikugirire neza. Ibipango yose, imigambi yose Satani agufise ko ntihagire n'umugambi numwe uba ku buzima bwawe. Vuga uti amen. Ego cyane. Satani arategura, sinzi ko murumva abantu bagize ama divorce bahukanye, sinzi ko murumva abantu batavyara, sinzi ko murumva abantu bafatwa n'umugera wa sida, sinzi ko murumva abantu bafatwa n'ingwara za diabete, ikivyimbe mu nda, sinzi ibiki byaduze no byamanutse, abantu kazavuga ngo bafise ikivyimbe mu bwonko, abone ngo bafise cancer n'ibindi. Ivyo byose ni ibintu Satani aba yateguye. Murazi ko Satani ari we mwansi w'ivyiza, yama yipfuza ibibi ku bana b'Imana. Ego rero uwo munsi umuntu afatwa n'ikivyimbe cyo mu nda canke cyo mu mutwe canke byaguduze byamanutse, uwo munsi Satani aba yawuteguye. Ariko dusenze, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko dufise ubasha bwo guhagarika imigambi yose ya Satani. Dusenze, uwo mugambi Satani aba afise ku buzima bwawe n'ubu kibaye. Ego unyumvirize neza, untahure neza. Turasenga, Yesu akakugirira neza, ivyo Satani yapanze ku buzima bwawe ntibize kuba. Ego rero ntiwisamareko, ejo tuzaba dufise amasengesho, yo gusengera umuntu wese ashaka ko bihinduka,
ntihagire ikibi kigira icyo kimugira. Ntihagire ikibi kigira icyo kimugira. Ejo tuzosenga tufise amiga 3. Amiga ya mbere atangura isaha 2:15, amiga ya kabiri agatangura isaha 4:45, amiga ya gatatu agatangura isaha 10:30. Ndaguhaye kaze rero ku munsi wejo aho kwishengero rya Hope Church. Ntihagoye nahavuze ntihagoye, ni barabara rya 12. Ego ni barabara rya 12. Ndaguhaye kaze ntiwisamareko, ubuzima burazimvye. Ego ejo isaha 2:15 canke isaha 2:15 canke isaha 10:30. Ndaguhaye kaze uzoze tugusengere. Yesu agutabare, Yesu akugirire neza. Erega hari nigiye byo babiriko birarondera umuryango wawe. Sinzi ko murumva imiryango usanga batemanye, baroganye, bapfuye amatongo byaduze byamanutse, ugasanga cyangwa asanga mu muryango hari umuntu agwaragurika, cyangwa ugasanga ivyo bose Satana bitegura. None niwe wenyene atarazi kwicungera neza ku buryo yamagwaragurika. None kubera iki umuryango wose niwe wenyene agwaye umutima, niwe wenyene agwaye diabete, niwe wenyene agwaye ibivyimbe, niwe wenyene atavyara, niwe wenyene. Hari ibintu Satana aba yateze avuga ati uyu naka ndamufatira aha muri uku kwezi mu kiringo iki. Rero ku munsi wejo tuzogusengera Yesu akugirire neza, akwiteho, akubabare. Reka nakwereke, reka dusomere ijambo rijanye n'ivy'imisi mibi ko ibaho. Umusiguzi igice cya 12 ku murongo wa mbere. Umusiguzi igice cya 12 ku murongo wa mbere havuga ngo kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, imisi mibi itaraza. Kumbe imisi mibi iraza, irabaho. Reka tubandanye uwo murongo nyene havuga ngo igihe kitarashika aho uzovuga uti ntakikinezera. Mu minsi mibi nta munezero ugira, uravyumva nawe. Habayeho umunsi mubi nta kintu nakimusanga kikunezera ko ibintu byose biba bibaye bibi, ibintu byose biba byakubaranye nabi cyane. Ego cyane. Rero uzoze ku munsi wejo tuze tugusengere. Reka ndakubwire, hari ikintu ushobora kuba uri kurafata ko minenerwe wibaza ngo ivyo biraba abandi, ngo abapfa ngo nibajya nyine, uwapfuye ntasubira gupfa, hapfa undi mushasha. Amaksida sinzi ko birashika. Amamoto kava mu quartier ariko aragenda ari amamoto V-Trans senkani, mugabo moto wewe uriye ko akabariza kugira accident, ugasanga wavuye aho uvuye Satani yamaze gupanga ati biza kugenda uko, biza kugenda kuriya, biza kugenda kujya. Ugasanga agakinga konyene karakugonze, ugasanga kwishure honyene barakwirukanye, ugasanga ibyashara byawe baravyivye, ugasanga muhira barakweskrotse, ugasanga mu kazi bagufashe nabi, ugasanga kazi biranse, ugasanga ari ibintu biriko biraba nawe wenyine ubwawe bikagusiga. Ukimvira ati mbege ibi byagenze gute? Kumbe ni imisi mibi Satani yateguye, imisi mibi Satani yapanze kugira ngo ibe ku buzima bwawe. Abisirayeli byarababayeko. Abayuda bari bibereyeho neza tankomanzi, ariko Hamani abategurira umunsi mubi abifashijemo na Satani. Ni Satani bibateza, ujya akora ikibi siwe, ni Satani babimuteje, kandi ntubone uwo muntu ahubwo ubone ikiri nyuma yiwe. Yesu ashime. Hamani arategura ko bategerezwa kugira umunsi mubi, Abisirayeli bategerezwa kugira umunsi mubi, Abayuda bicugiye bategerezwa kugira umunsi mubi, bicwe baherengeteze mu bihugu 127 byatwagwa n'umwami Ahasuwerusi. Ibaze nawe, umwami kazi ni Esiteri, ubwoko bwiwe abari bwo buhonywa mu bihugu vyose. Ibaze nawe, ibaze nk'ubu nk'abarundi mu bihugu byose barimo, uhereye mu Burundi mu bindi bihugu, bahowe yuko ngo hari umurundi ngo atapfukamiye naka. Ibaze nawe, umurundi atapfukamiye naka bagacavuga ko abarundi bose bobica. Ibaze nawe. Bwana saide sana. Rero reka ndakubwire, imigambi mibi irabaho. Satani arifuza ko ingene yo guherengeteza wewe n'umuryango wawe wose, kuko Satani yaciye yumva umenga Hamani yocakora kabisa Abayuda bose bace bicwa mu bihugu byose. Ariko turaza gusenga ku munsi wejo, tugusengere wewe n'umuryango wawe, wewe n'ivyawe, wewe n'abawe, kugira ngo imigambi Satani afise yo ku munsi mubi, yo ku misi mibi, ntihagire umugambi numwe ugira ico ukora ku buzima bwawe.
nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Zaburi ya 91 ku murongo wa 10 ngo nta kibi kizogira icyo kikugira ngo kandi nta n'icago kizokwegera ihema ryawe. Iryo ni sezerano twahawe, ingo rero tuze tugusengere kugira ngo iryo sezerano nawe rize rigushikeko. Ego cyane. Yesu aguhezagire, Yesu akwiteho, Yesu akubabare, ugira ijoro ryiza, ijoro ry'umugisha, ijoro ryo kwitabwaho n'Imana, ijoro ryo kubona Imana. Ejo ku munsi wa Mungu inkoko niyo ngoma, uzuzinduke kare 2:15 tuza dutangiye amiga ya mbere, isaha 4:45 tuza tugize amiga ya kabiri, isaha 10:30 tuza tugize amiga agira gatatu. Reka ndakubwire kandi ku minsi ya kane turafise ikigo tugo turiga ciza cyane kigaragaza ingene Imana hari gihe Imana itevya kwishura abantu, ariko tugo turiga ibintu bitanu bituma Imana itabikigutevya kandi ku masezerano, ahubwo amasezerano yawe anyaruka. Ego tugo turiga ibintu bitanu bituma amasezerano yawe yoca anyaruka, ntibibe nkuko vyahora biteba. Erega guteba ni bibi. Hari gihe uza kurongorwa, nimba warasezeraniye umugabo ukaza kurongorwa kandi utakigira amenyo, utagishoboye kandi kuvyara waraciye, ugasanga uronse imodoka utakibona warashaje, ugasanga wasezeraniwe ivyiza none uzobijya gute kandi atamenya ukigira. Bisaba ko dusaba Imana tukavyuguruza bikanyaruka maze nawe ugashikirwa. Ku minsi ya kane nivyo tuko turiga, kuwa kane twamatugira na deliverance ni 11 kugeza 12. Ndagwaye kaze rero, ndagwaye kaze kugira ngo Yesu akugire neza, nawe akwiteho, nawe akubabare. Reka ndagwe akanya wumve intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Ntituza kugira intahe zose, tuzakugira intahe nkenya gusa kugira ngo nawe uhezagirwe, wumve ivyo Imana iri kwirakorera abandi, nawe irashaka kubikugirira. Ego kaze cyane. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Yesu ashimwe. Nanje nayimaze imisi mbabarangaha mu magufa, hama mu iyo ndwi yo guhindurirwa ibihe byaciye bikira n'uwo ntavyo numva. Yesu abampera umugisha. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ahabwa icubahiro. Nanje mfise ibyishimo umutima wanje bidasanzwe, kuko imbere yuko dutangura igikorane cyo guhindurirwa ibihe nari mfise akazi, nefise imodoka ariko ndasengera nayo ndayifise ndiko ndakora tangorane. Hanyuma sinzi kuntu vyagenze, sanga abanyibanye ijeke, hanyuma iyo jeke ikiraduteranye n'umusharuwa amambwira ko ntayirose ntazosubira gukora. Ndamutelefone igice ndamutelefone agaca ambwira ngo ntungire ikintu na kimwe ngo iyo jeke itabonetse. Hanyuma ku munsi wa gatanu tuvenga mu gikorane cy'abana sanga yandondeye kuri telefone wenyene, ambwira ngo nakurondenda ko donge narandeye kuri telefone arambura ko telefone yari kuri charge. Hanyuma cyo duhurira kuri Garde Nord acambwira ngo nariko ndakuronderana nakubuze ngo kwambira uzosubirana imodokari yawe. Imana y'umujiri habwa icyubahiro. Hama ndashimira umwungere wacu nari mubwiye aransengera cyane gose. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Mwese mwizina rya Yesu. Hama cyo nayimaze imisi mfise imitwaro 2, umunyeshuri kuri kaminuza kandi prive. Murazi ko bari amahera menshi cyane. Umunsi uraho rero muri debi z'ukwindwi, uyu mukozi w'Imana ariko aravuga ijambo ry'Imana hari samedi. Hama avuga ijambo ry'Imana muri Yesaya 41 umurongo wa 10. Hama aca avuga ati n'umugenzi wawe ufise
ino message y'umwandikira umubwira ati Imana irantabaye nanje ubwo nyene nce ndavuga ati iyo message ngira ngo ni wanje nyene kandi yihere ko ati Imana irantabaye ama mu nyuma itareke zine bace bantelefona ati waronse akazi are nino mu nejo nzinduka ku kazi ama wundi mutwa nari mfise ni wa mama wanje nuko aragwaye kandi uravye neza na neza nivyo nyene vy'amarotsi aragenda amasengesho bikagabanuka bikongera bikagira ubu nyene turiko turasenga amasengesho yo kubohora ngiye numva umenga ndafise ibyizigiro bwose numva umenga ndaruhutse ndamukunda cyane ariko agira ingorane nanjye ndumva umenga noba ndanazimugabaniriza ko mubandanye mumusengera murakoze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe cyane. Nanje iki gikorane narakibonyemo inyicu nyinshi cyane kuko hari umutwaro ari namubwiye umukozi w'Imana mutama wanje ko ari umutwaro iminsi miremire kuva muri Mars 2015 inyishu yabonetse muri iki gikorane nyene ariko no ngaho chetani niyicaye hari ibindi bitero byabonetse muri ivyo naragize ikibazo cy'ingwara ndagwara amaso uburyo butunguranye ntaravuga ivyo ari byo ndashaka ndababwire ntihagire ikintu na kimwe uzohora wirengagiza gushima Imana. Murazi ko amarira ari mabi amosozi je nagiye kwa muganga bambira ko nafisa amosozi cyo kintu nari ngwaye biratangaje. Abaganga murabizi nimwe harimo abaganga ari umuti bita rarume artificiel yo banyandikiye umva rero dufisa amosozi tukayarira ku buntu kamengana bisanzwe arigihe muganga zo yakwandikira kwaje kuyagura je barayanyandikiye rero ibyo byose ariko ndashima Imana ko nakize urumva n'amahoro urashaka kurira bigakunda byose abase twisi nibaza yuko byoshoboka ndabyizera ko byoshoboka rero Imana bayizagire cyane icyo nobabwira kandi cyo cyose kuri we ufise naga kimwe kiriho kubw'Imana kandi nico gushima Imana ubona ugifise undi kurarira omenguragowe mugabo arigehurira ntuyaro kwese nabayizagire cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Ndigashima Imana. Niko hapa nikishukuru Mungu. Narimaze ikintu cikiringo c'amezi angahe? Nilikuwa na miezi kadhaa ngwaye ingwara nikiwa naumwa magonjwa kandi ni kwiyongora niye byaboneka cyane ariko je narabura amahoro muri jewe. Hayo magonjwa ilikuwa inajionekanisha sana lakini mimi nilikuwa nakosa amani ndani yangu. Harageze igihe ndabwira umukozi w'Imana ndabimwiga ndaransengera. Ilifika wakati nikamwambia mtumishi wa Mungu na akaniombea. Yasengeye umunsi umwe. Aliniombea siku moja tu. Amaze kunsengera. Aliponiombea umunsi wa dimanche wakati wa Jumapili Imana nayo yakoze ikintu kidasanzwe. Mungu ndio alitenda kitu ambacho si cha kawaida. Uyu yabigasengeye dimanche aliniombea siku ya Jumapili nachira iwe ku munsi wa kabiri Imana nayo nabonye kuboko kwa basi siku ya pili nikaona mkono wa Mungu. Imana yahizagire cyane. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi. Nizere rero ko izo ntahe zagize icyo zibafasha kandi ndizera ko muri benshi cyane muriko murakurikirana ibiganiro bya radio Voix d'Espoir ijwi remesha. Ndizere rero ko rero muri benshi cyane kandi intahe ziriko zirabafasha. Izo ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora, sinahe zose oya.
twafashe nkenya gusa kubw'umwanya twafashe nkenya gusa kugira ngo nawe wumve ivyo yose ariko arakora nawe yo bigukorera nawe yo kugirira neza nawe yo kwitaho nawe yo gutabara ego cyane ndagutumiye rero ku munsi w'ejo nawe uzusengerwe kugira ngo nawe Yesu aza kugirira neza ndabibutse rero ko cagikorane c'abamama kibandanya catanguye ku munsi w'ejo uno musi kandi cabaye kandi abamama benshi bariko barafashwa ni heri mwisho kuri komanzo ni vyiza ko woheza neza kuruta uko watanguye ejo rero nimba utari bwaze abamaze kuza bo ntibashobora kuzosiba ku munsi w'ejo ndavyizeye ko badashobora kugusiba kuko barumvise kuwa gatanu ingene vyari bimeze bumvise uno munsi ingene vyari bimeze warumugisha gusa ejo rero izo bari finale rero buriya rero ikintu cyose muri finale niho kiryoha gose cyane ejo rero ni finale niho tuzorangiza igikone c'abakenyezi igikone citwa abamama turashoboye ejo izo bari saha 8:30 niho tuzotangura abamama rero bose nabigeme bose mu gisaga ca Bujumbura no mu cungara yaho turabahaye ikaze aho kwishengo rya Hope Church ni mu Caramagaha ne agoye uvuye kwibarabara rya amabisi akatira ku 11 amabisi akatira ku 11 ugacuja kwibarabara rikurikira ni 12 niho hari shengero uhagaze kuri iryo barabara ukajinjiramo gatonya ucubona ishengero ni shengero riri muri clôture na portail ya bleu hariho n'inzu iri impande ya portail nyene twubatse ya etage mugabo ntiturayiheza neza amaja hejuru ni harahera neza mugabo hasi niho hamaze guhera mugabo iramaze gusakarwa hejuru ndiko ndakwereka ikimenyetso kugira ngo bice bikorohera kuhamenya naho nyine uraza kubona abamama benshi bariko barahaja isaha 8:30 kandi kubera abantu bazo ari benshi cyane abamama bazo ari benshi cyane ntuzuceregwe kugira ngo ntuzavura naho wicara abamama bariteguye cyane hamwe abigeme nabo nyine bariteguye cyane ko kuwa gatanu barahezagiwe none munsi bahezagiwe nejo rero hazocuwambaye ejo rero naho murazi ko mu gatondo tuba tuko turasitura za nkingi murazi ko tuko turasitura inkingi zine zo ku munsi mubi murazi ko satani ategura umunsi mubi ko uba ku muntu ugasanga n'umunsi satani yapanze ko uba mubi ku muntu akifuza ko byo mubera bibi mu buzima bwiwe turamaze kuvyiga aya masamudi tuko turiga n'amajeudi murazi ko twama aha kuri Radio Voix d'Espoir ikiganiro cama kiba kuwa gatandatu isaha 3 n'igice z'ijoro kandi gasubira kandi tukakora kandi kuwa kane mu gatondo saa 11 zo mu gitondo n'igice saa 11 n'igice zo mu gitondo rero tumaze imisi tuko turiga kubijanye no gusitura inkingi satani yashizeho zibibi satani abagomba ko ibibi dushikako arafise ivyo yateguye ku buzima bwacu kugira ngo ivyo bibi bidushike ko ku munsi mubi rero Imana igukingire umunsi mubi ntuzobe ku buzima bwawe rero ejo mu gatondo tuzositura inkingi igira gatatu inkingi igira gatatu niyo tuzositura ku munsi w'ejo ndagwaye kaze rero mu gatondo uzoze ni saa 2:15 niyo tuzogira amiga ya mbere amiga ya kabiri azoba isaha 4:45 amiga agira gatatu ya premidi ntazoba kubera tuzodufise ico gikorane c'abamama tuzadufise ico gikorane c'abamama amiga agira gatatu ya premidi ntazoba kibaye ariko rero mu gatondo rero ntubure kuza ntiwisamareko abamaze imisi bariko baraza tumaze gusitura inkingi ya mbere tumaze gusitura inkingi ya kabiri kandi waje ku wa Mungu wa mbere n'waje ku wa Mungu wa kabiri ndazi ko ejo adashobora gusiba kuko arabizi ko tutegezwa gusitura inkingi zose tuzimare tuziheze ntihagire inkingi nimwe isigara Imana idufashe cyane cyane ku munsi w'ejo rero ntuzosibe reka ndahakwibutse ntihagoye ni kwibarabara uvuye kwibarabara aho amabisi akatira ucuja kwibarabara rikurikira bita iry'amabeni canke kumbaho kuko basanzwe badandariza imbaho bagita kumbaho kuko iz'amabeni nazo nasanze hari amabarabara yandi yitwa y'amabeni mugabo ibarabara ryo kumbaho ni iryo nyene ni hafi ya Gikoma uca ukijinjiramo ucubona urusengero urusengero handitse ko kuri portail Hope Church ndagwaye kaze rero ku munsi w'ejo ujuragiritse ndagwira nimero zo mu protocol ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 ego kabisa 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09
0803. Ndagwaye kaze rero kugira ngo nawe wese aza kugirire neza, nawe akwiteho nkuko yitaho abandi, nawe akugirire neza nkuko agirira neza abandi, nawe akwishure nkuko yishura abandi. Uwo munsi mubi Satani yapanze ku buzima bwawe azawurindira ubure, ahubwo hazobe ivyiza mu buzima bwawe. Imipango, imigambi Imana yagupangiye aba ari izoba. Imigambi Satani yapanze ntihagiye n'umugambi n'umwe uba. Yesu aguhezagire, ugira ijoro ryiza, urota Imana n'abamarayika. Iri joro rikubera ijoro ryiza kabisa. Ntusure kandi kurota usimbagurika, ntusure kandi kurota bya bindi wari umaze iminsi urota bibi, ahubwo urote vyiza cyane. Yesu aguhezagire. Ariko tubibutse kandi ko itariki 26 z'ukwezi kwindwi, uku kwezi nyene no kuwa Mungu, itariki 26 novuga ko ujya wundi wa Mungu, tuzofise concert idasanzwe ya chorale yaho ku ishengo rya Hope Church. Hope Song ni groupe ya louange na adoration, basanzwe baririmba neza cyane, kandi barabyiteguriye cyane. Itariki 26 isa 9 rero bizoba bimeze neza. Turabahaye kaze kugira ngo muze muhezagiranwe natwe. Pastor Jackson Nkeshimana rero nabanye namwe mu mushinga wa Hope Church, nkabanda bashimiye, nkabanda bifurije rero kugira ijoro ryiza. Ndakwibutse rero nimero za telefone zo mu protocole mu gihe wojuragirika kumenya aho dusanzwe dukorera ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 0803 68 09 0803. Turagwaye kaze rero muri zo programme zose rero ntuburemo nimwe, kuko nawe urakeneye kubona umugisha wawe, urakeneye kubona ivy'Imana kukorera kandi vyiza cyane, kandi yama yabikoreye benshi cyane. Nawe rero nta mpamvu nimwe yotuma nawe Imana itakugirira neza. Kaze cyane, Yesu aguhezagire. Mari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana mu mishengero ya Hope Church. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wowe ufise ibibazo waburiye inyishu, wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wowe mwandikira ubutumwa bugufi
kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.